mpejeje gutangazwa n'inyifato y'ibigo bisafirisha abarundikazi birungika abarundikazi muri Arabia Saudite, inyifato bifata n'inyishu bishura umunyagihugu agiye kubaza umuntu wabo, ibigaragara nko kumenga boba bahangana n'ubushikiranganji canke bakabazwa n'umuntu agiye kubaza ibintu mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu. Ubona ko iyo umuntu abuze umuntu wiwe ashobora no kugenda mu bushikiranganji iyo abonye birya bigo bitamufashije. Akarorero ka hafi ni uyu Niyonkuru Ziada ari muri Arabia Saudite, yaburiwe irengero haheze iminsi umusubira gatanu. Umuryango w'umutabarije muti vyagenze gute, araza kubivuga neza ngaha kumbure we turi ku murongo wa telefone, mugabo je ndababwira amajambo make y'ukuntu bimeze. Uyu Niyonkuru Ziada ni umurundikazi yasafiye muri Arabia Saudite, ubu yaraburiwe irengero kuko uwo turi kumwe ku murongo avuga ko haheze amezi hafi 4 atabonetse muri Arabia Saudite. Nyuma yaho inaburira we umukoresha wiwe yabwiye mwene wabo yuko yamuriye itike y'indege akamurira byose ngo atashe, kuva umunsi ntarongera kumubona, ntibaramubona. Rero igituma nahereye kuri kajya kantu navuze ubwa mbere, umuryango we wagiye ku kigo camurungitse baka kubafasha bagenda mu bushikiranganji, hanyuma kuri ca kigo bumvise bagiye mu bushikiranganji naho kubarize ngo babafashe, baciye bababwira ngo genda ngo mu bushikiranganji babafashe ngo ntimugaruke ngaha. Ibi bintu n'akamaramaza, niyo mpamvu ushatse yuko mwene wabo na Ziada tuganira ngaha manze mumve ibintu biteye isoni, aho umuntu abura umuntu wiwe akaza kubaza uwamurungitse muri Arabia Saudite agashobora kugenda mu bushikiranganji hariya nyene. Kumburire papa ndabivuga nabi, reka ndamuhe umwanya ari ku murongo wa telefone. Amakuru yawe? Umeze neza? Shaka wanze twibwire. Yego izina ryanje bangitwa Irakoze Sada. Irakoze Sada uvuka he? Genda Nyakayanza, mvuka Kayanza. Mu Kayanza. Hanyuma turi ngaha mu kiganiro kugira ngo tuganire tuganire ku bijanye n'ivyashikiye mwene wanyu n'ivyashikiye umuryango wa mwene wanyu agiye mu bushikiranganji, cane cane agiye ku kigo carungitse Sada muri Arabia Saudite. Inyishu bamwishuye, urabanza tubwire amajambo make y'ivyashikiye mwene wanyu, hanyuma tuce tuvuga ku vyakurikiye inyuma. Ivyashikiye mwene wanyu ni biki? Twebwe barashwanye mabuja wa Ziada, barashwanye na Ziada. Ntibari babanye neza, kesi no kumukubita yaramukubita. Rero kutaramukubita ngira yarabonye ko yarambiwe, akigerera mw'ibarabara. Yikoreye mw'ibarabara aratoka n'igipolisi. Atowe n'igipolisi kuri uwo munsi wo kwita mw'ibarabara, mabuja ntiyashobotse amubona. Umunsi wose urahera n'uwundi munsi urinjiramwo, maze kwinjiramwo ko undi munsi kira kabiri, mabuja we aratubwira ko igipolisi cyamutoye. Aratubwira ati iwe vyose ndabimusiriye mu gipolisi, aravuga ati ntakibazo, ati natije biriwe vyose ntabimurihiye, titubaraza. No kugeza nino ivyo vyabaye mu kwa gatandatu, no kugeza nino saha ntiturasubira kumwumva, ntiturasubira yatije, twarahebuye, twarahize iyo teke kumara amezi 3 umuntu ataraza, twarahize twarabuka. Ziada wewe burya muheruka kuvugana ryari? Ziada twaba duheruka nko kuvugana nko mu kwa mbere. Kuko urumva none aya mezi yose turiko turumva yari yasafiriye cyari kwanza twibutse. Yari yasafiriye kwa mbere 2024. Nukuvuga kwa mabuja mwaka n'amezi 6 nayo 3 atariko arakora, gusa no kundi kwezi atamuheruka. Ariko ayandi mezi yarahembwa, mugabo ku munota wa nyuma ntiyahembwe. Oya, ku munota wa nyuma ivyo biba aho yagenda mw'ibarabara ukwezi yari yakukwijije ntiyahembwe. None
Twarakoze ikiganiro, muravuga ko bagerageje kwitura hirya no hino biranka, ariko ndabashishikariza gusubira mu mwanya tukimurondeza mu bushikiranganji no kugenda kuri rirya shirahamwe ryamurungitse. Ishirahamwe ryamurungitse ryitwa gute? ishirahamwe ryamurungitse ni Rafiki Jobs. Ishirahamwe ryamurungitse ni Rafiki Jobs. Rikorera hehe? Ego nicyo Rikorera hehe? cara mpaka ku Mirabiri. Umuryango wiwe rero ariwe mwebwe, wewe nubwo utabivuze neza uri muri Arabia Saudite, sivyo? Uri muri Kenya? Ni mu Burundi. Nakwitiranije murantunga, sava. Okay, wewe uri mu Burundi. Ahubwo mukuru wanje niwe ari Saudiya. Nari ndabitiranije rero. Ndabitiranije, uri mu Burundi. None mwebwe mumaze kugenda, nabashishikaje kugenda kuri umushikiranganji no kuri kiriya kigo c'amurungitsi. Mwarabikoze, vyagenze gute? Twebwe urumva hariho umuntu twarose abitubwira ngo mu bushikiranganji. Amaze kubitubwiramwo, nyamba abo mu bushikiranganji boci wa mugabo yoshitse akabivuga mu bushikiranganji ikigo bagaca babatelefona. Bamaze kubatelefona ukungene ngira barungika abantu ntibabagire ntibabakurikirane. Burya urumva mu bushikiranganji bwaciye butelefona kuri Rafiki Jobs. barakivugana. Burya haheze iminsi umugabo wa Ziada arabibabaza acara telefonera kuri ca kigo, none n'ubu bigeze hehe vya bintu vya Ziada? Burya kuri ofisi baciye babishura ati ngo hariya nyene mwabijanye hariya mu bushikiranganji ngo ariho muzogume mugenda kubaza, ngo ntihagire ibintu vya Ziada muzosubira kutubaza, ngo harya nyene mwabijanye ariho muzoza mugenda. Hagiye nuko niryo jambo bamwishuye. aca arataha. Uya bavuga neza telefone Umva yatelefone. Okay. None kujana uwazimije umuntu wawe nk'umwe mwazimije umuntu kugenda kubibaza mu bushikiranganji ni ikosa? sinzi ngira hari igihe usanga twagize ikosa. Ibi bintu ubushikiranganji Mugabo nta kosa ariko nko turiko turabona umuntu wacu. urumva bashaka rero, none mu bushikiranganji hoho bamubwiye ngo iki? Shaka kumva icyo mu bushikiranganji bamubwiye uwo mwatumye kugira ngo baze kubabariza ibi vy'uyu muntu wanyu. Ndabona araduhisha. None kubera ko yongeye guhamagara kandi hariya muri Rafiki Jobs kandi uva yaragiye mu bushikiranganji, nagira yarababwiye ati mu bushikiranganji bambwiye uko, hanyuma umugabo wa Ziada ararinda yumvira kongera gutelefona muri cya kigo Basi umugabo wa Ziada asubiye kubabaza muri shayi kubera bari babwiye ubuhinyi nuko boca usubira ukaba telefone. Rero ntitwari tuzi ko babimenye ko ariho twabijanye mu bushikiranganji, kumureke gusanga babimenye. Icyo nabahanura rero, jewe ndabasaba ikintu kimwe, muzoce mugenda mu bushikiranganji ejo kuwa mbere, hanyuma mucemo muvuge ikibazo canyu, muje kubaza ikibazo canyu muvuge uko vyagenze, hanyuma jewe muzoce mukanagana nanje mumbwire n'ukuri inyishu mu bushikiranganji babishuye. Hose dukomeze kumirwa n'ukuri. Ndashaka numve muze mugende mu bushikiranganji mubabwire ivyabashikiye, ukuntu mwagiye mwatelefonye hariya bakababwira ngo musubire mu bushikiranganji, muzobabwira neza uko vyagenze ko mwatelefonye ku kigo camurungitse Rafiki Jobs, hanyuma bakanka kubakira bakababwira yuko mudasubira guhamagarayo ahubwo mugenda mu bushikiranganji iyo mwajanye ikibazo. Ibi tuzokumva ubushikiranganji ingene buzishura mu by'ukuri, kuko bino bintu birateye isoni ku busanzwe. Ubura umuntu waza kubaza umuntu wawe bagaca bagufata nk'umusazi.
aja nabo bamubwiye ati haje nyene bamwe hariya mwabijanye niho bazoza babihereza inyishu yego baragenda urumva twaba baragendayo ejo bazobaha inyishu tugomba kandi dufise iyo ofisi nk'uko babimubwiye muragendayo kandi inyishu bazobaha ndazi ni nziza nanje muze muyimpe tuze tuyisangize abadukurikira abantu bumva ukuntu ibintu byifashe no kuri aka kamaramaza ku busanzwe ubushikiranganji si bwo bujejwe gukora bino bintu vyo kurondera abantu bahuye n'ivyago sauf vyanse ubundi kiriya kigo kibarungika coco kiba gifise ukuntu gikurikirana abakozi bacyo ubushikiranganji bigerayo nyene mu gihe vyagoranye mugabo ubushikiranganji si ica ndanabwiye abantu bankurikiye ngaha kuja mu bushikiranganji siho hambere wohera hera ku kigo carungitse umukozi muri Arabie Saoudite bagufashe batagufashije uheze ugende mu bushikiranganji birateye isoni bino bintu cico no gusaba rero reka tugarukize ngaha nimba ataco wongerako ariko urafise uburenganzira bwira ico wongerako n'icyo usaba mugabo gusa jewe inyishu nkeneye nizova mu bushikiranganji ku munsi wa mbere tuyisangize abantu bumva akamaramaza ndazi ubushikiranganji nibwumva aya makuru abwo ndazi sinzi ukuntu buzifata kuko ntivyumvikana none kuza kubaza ku bantu barungitse umuntu kugira ngo bakubwire ivy'umuntu wawe bakakwishura nk'uko wumva bidateye isoni naco mwongerako kugira ngo dukorotire ikiganiro twebwe n'ukuri ico twosaba ni ukuri mudufashe kumurondeza mwoba mukoze jewe narahamagaye kwa Ziyada kwa inabuja wa Ziyada barase ku inabuja yarasomye message yarase kunyishura yangwije n'ubusa atora ubundi ariko ntaco twe turambirwa tuzoshishikara mpaka tubonye yuko Ziyada n'ukuri niyo nkuru Ziyada abonetse atabonetse ntibizokunda mu by'ukuri kuko nta mpamvu yuko twaheba umuntu wacu ivyo birumvikana koko bashaka baza reka gatoya ndiko ndaza hano ndiko ndakora ngaho birababaje vraiment birababaje kandi cane Ziyada okay nguyu madamu wa Ziyada okay saba rero reka nagushimire eko kuri kino kiganiro ariko nukuri nzogaruka kandi ejo tuganire turabe mpaka ubu Ziyada abonetse ntivyumvikana bino bintu nukuri reka ndagushimire ku mwanya mwaduhaye natwe ikibazo nukuri tugiye gushishikara tubikore nko dukomeza gukora ibindi byose kandi hamwe n'Imana ndazi ko umuntu wanyu muzomubona nubwo mumaze amezi hafi ane mutamubonye ndazi ko muzomubona ndavyizeye nimba atarapfa nk'uko mwabivuze ngo yaramurihiye oya ntiyamurihiye ashobora kuba yaragiye kuri ofisi ntawe ubimenya bagaca bavuga ati hemujane aho kumujana ku kibuga c'indege agacamo akatana akamujana muhira bagaca mugarana kuko barya abantu barabikora n'akamaramaza ibintu bakora biteye isoni mbega imbere yuko wabivuze kwanza ariko bakubwira ko batabanye neza banamukubita imbere yuko ibi byose biba Imana ibibemwo kandi twizere ko tuzongera kumubona Ziyada ko agikomeye mugire ijoro ryiza murakoze iri zanje nta byinshi mvuga reka twe tugerageze kumutuma tubikora kandi nizeye ko Imana izodufasha Ziyada akaboneka